ushoboye nk'ubushaka kujya kuyurunguruza nk'uje mu nzu tuguha kanya uje mu nzu ugenda mu nzu ukoresheje nivyo nta maguru ariko urabyishoboye cyangwa mpaka bagutera oya tembaga birashoboka yuko ugenda ariko amureke muri kwanza ndabona ari muri telefone yaryohewe none hariho umuntu w'umupapa aba mu gihugu ca Amerika aho yagize akantu gato yaduzane dufashe mutuzane za mfungurwa za burya bushimi twazanye bwa Maria reka babutuzanire reka bizane hama Maria ace agira ico atubwiye kuri izi mfashanyo. Hello, welcome again. Yes, mukunu bigano vya Bujahit TV. As a classic MIC behind the camera ni Scott. Urashobora kunsanga kuri Facebook yanje ni Isaac Classic ni ESA2C. Ukashohereza kona Classic canke Instagram ni Isaac Bujahit TV. Instagram ni Isaac Bujahit TV ESA2C. Hamandike Bujahit TV Instagram cumbona tuyaga nta ngorane. Murabibona ngaha turi mu Kanyosha burije gato ni mwijoro gato no kumugoroba gato ariko nta kundi akazi kiwacu nuko kagenda twabaye obligé ko tutegerezwa kuhashika. Hariho umuntu uno musi twagendeye mu Kanyosha aho twaje kuraba umwana w'umukobwa afise ubumuga nta maguru afise nta maboko afise. My godness birabaje sana kuko ni kintu nibaza yuko giteye agahinda sana. Je nosaba yuko Scott nkurikira Scott welcome tuje kuraba iwiwe haba uyo mu sister kuko ni ibintu bibabaje sana. Twahashitse ufise intererano canke icishaka guterera welcome rawe kazi ariko ndabibutsa yuko ino video ari special ku muntu n'umuntu w'umupapa ari mu gihugu ca Amerika yatanze agafashanyo kiwe aho yatubwiye ati murashobora kuza kukamushira kugira uko bigenda kose bica bigenda neza. Okay, yatubwiye ati je ndafise akantu gato mushobora gushira Marie ni umwana w'umukobwa akuze gato afise ababaje cyane. Jerekana gusaba yuko woza tumurabe twese kuko uko abayeho biratandukanye biratangaje cyane kandi birababaje cyane Scott welcome ngaha ni haba uyu mwana w'umukobwa ufasha ngaho ugarura umuryango kubera nituburonka abantu benshi bakuma dukukirana nkuko mubibona rero ngaha niho aba uyu mwana w'umukobwa. Mama ni sawa ndabaramukije ni bon biragenda namahoro n'ukuri. Okay, ni sawa mama mwito bana nitwa Raba Leonia. Okay mama reka wewe tuza tuyavuga uwo twuje kurondera ngo ngaha ari no ngaha. Marie ni sawa ego biragenda ni bon be mvuye hema ariko sinwari ngaha mu kanya twari ngaha twari twakubuze masengesho wari mu masengesho usenga kuri Jesus. Okay ni byiza cyane urakora umuntu w'Imana cyane ukunda gusenga. Jereka tutanguze ikiyago cacu kwanza mu kudusengera. Turagushimana kuri Imana iganeza kuri urukundo rwa data yemu yera tuyereke kuri Imana iganeza data nandi mawusa nawo data wadutoranije waturinze byinshi bitandukanye data. Hari Mana ubuntu bwawe watugiriye Yesu Kristo wakoze Mana habwe icyuba Yesu Kristo papa nandi mawusa nawo data twakwingiza mwami kuri Imana iganeza Mana kuri urukundo rwawe mwami yemu yera tuyereke mwami mw'izina rya Yesu mwami ondo Jésus data ondo Jésus papa mwami nandi makuru urukundo rwawe mwami wadutoranije izina ryawe shikweje mwami tuvuga izina ryawe tuvuga ubukuru bwawe data izina ryawe shikweje n'izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyize amen. Urakoze cyane tuje kuronka amasengesho ya Marie ubumuga waburonse ukiri muto canke waburonse wabibonye warakuze ukiri muto wabironse kuva ukiri muto umwana ariko wavutse ukomeye. Oya navutse ukomeye. Marie jisha kumenya ukuze nyine wagiye urakura ubona abandi bafise amaguru n'amaboko we kuri we wiyumvise gute? Cyane yumvise nabi frema kweli. Marie biramaze gushika
ukavugana n'abantu ukaja canke mu bantu bagakwinuba bikakutera agahinda bikakubabaza bigatuma wanashima no kurirurira biramaze gushikira subira biramaze gushikira abantu bakakwinuba abantu ukaja mu bantu bakakwinuba bigatuma unarira no kurirurira yego hari hehe harya kenshi haba mwagenzi ngo kambare ngo sindagushaka kanumva nkababara pole sana hama wewe nivyo ndabona ufungura gute ibindi bikorwa ubikora gute nk'ugiye muri toilette ubikora gute je bataneruye sinobishora frame batanu sinobishora bikina yuko baguterura none uguterura nini mama mama none mama dahari ni ndashabika moto wanje okay none mama ariko nivyo mama aho turaza kuvugana gato tuzakoze kubisubiramo hariho umuntu w'umupapa aba mu gihugu ca Amerika aho yagize akantu gato yaduzane dufashe mutuzane za mfungurwa za burya bushimi twazanye bwa Maria reka babutuzanire reka bizane hama Maria ace agira ico atubwiye kuri izi mfashanyo sa ugiye mu nzu wumva gute baguma baraba yo mumubisisha yo my godness please mumubise yumva nabi mumubise we dufashe abana we dufashe ubirukane mama dufashe abantu birukane baguma bamugora Marie mama mudufashe mwirukana abana mubidufashe nukuri okay ntaco bagiye reka tuyage bagiye si urana ko bagabanutse bose bagiye reka kandi dushikane kwanza udushimwe baguhaye uyu n'umuntu yaduhaye tuntu tukuzanire naho atari byinshi cyane ariko uko biri kose ndazi yabikuye ku mutima kandi yabiguhaye ku rukundo aho sizina ibindi aho biri ati nukuri ndabona ni okay n'amasabuni yo koga nibiki uyu n'umuceri ibintu yakuza yaturungikanye n'umuceri umuceri biharage n'ubufu bw'ibigori aho yaduhaye ati tukushikirize kugira uronke n'agasabuni nugira impuzu zicafuye unywa gacayi reka ubiki hama amazina yiwe reka tubyo turaraba ngaha bishotse zashaka no kumutelefona kugira muyage gato no kumusengera bishotse umusengera ko ndabona uri umuntu w'Imana cyane Marie turagerera mu buzima bwa gushika ko n'umwana afite imyaka ngana 20 afite imyaka 20 urakuze kandi nturi muto cyane ngira akantu kamaze gushikira urababara cyane Marie bajameze ukunda abapfira mukore nkimvira none abandi ko bameze uko bafite amaguru n'amaboko nkumva nanje mbabaye mu mutima simagarara singirane ndavuga ati mama none senze Imana yoshobora kumpa amaguru n'amaboko mama kambarira ati nk'ibyo ukunda reka ugumusenga wizera Imana n'umwijyo ushobora kugenda abandi abagushimba bakomeye ndabishima birateye agahinda cyane uriko uraraba Bujahit TV ufite gufasha Marie umuryango ruguruwe urabona ko mugenzi wacu yitwa Masemo Shangala ari mu gihugu cya Amerika yagize gatunya tanga ati nukuri akaniko mfise agatanganya umutima mwiza cyane shaka umbwire kuri wowe wiyumvise gute kubona abantu nk'aba bakuyumvira ko bagakubona babicishe kuri Bujahit kuri wewe mbwa Marie umugira iki Masemo Genda neze vraiment kore uranezerewe akajambo umubwira ubona gute tumutelefone nimba umwanya umukundire nimba umwanya kuko ndabona hari iwabo nabonye bari mu kanya yambwiye ko ari mu kazi ari mu kanama ubona gute tumutelefone ashoboye kwitaba telefone muvugane bishoze umusengere sivyo yego gusa Scott ndagusavye ingo werekane amafoto ya Masemo ngaha kuko yabitwemereye ati murashobora kunyereka amafoto yiwe ngo ngaha
Scott ingo ngaha gato amurabe uniwe Masemo wana uniwe Masemo yavuze ati jewe ndashobora kuza je niko naronse mu gashikirize kwa Marie hama ndazi nguyukana ngaha ni mutamari muri Amerika ati nibindi muzobana yamuvugana akajambo ushobora kumbwira jewe nari nshaka kuramutsa ndagusengera ndagutera intege ibyo wankoreje ukuri n'ubuntu bw'Imana. Okay, kuri we ati ntangorane jewe yashaka kumusengera Masemo kandi ku buntu bw'Imana yabikoze. Masemo ari ku kazi ariko ndiko ndamutelefona nganda biko kwitaba ko yari yatubwiye ko ari busy gato yitavye muraza kuvugana atitavye naho nyene uyihangane wamubonye amafoto kandi nawe yatubwiye ati tutavuganye nawe ntaco ntangorane ko n'umuntu ari busy cyane n'ibintu byinshi by'akazi ntaco. Masemo ndabona ari busy ndiko ndamutelefona ngaha ibyanse ko yitaba ntaco. Turaza kumugaruka ko mukanya. Marie twakwibutse nivyo bakuzaniye umuceri ibiharage sukari umuceri ibiharage ubufu isukari sabuni yo koga sabuni zo kumesa nibindi kuri wewe kuvuze yuko umuntu agufasha iki akubashaka bagufasha kuri wewe kugira uryohe gwo umerege nk'abandi bijya byabagiye baguma bakwinuba bihere jewe mwafasha ngumutahe nibyo uvuze yuko bagufasha umutahe. Okay, reka tuvugane gato na mama ndabona twaheje twamumvise gatonya Marie. Mama ndabaramukije. Ego mwiriwe cyane. Murako. Ni sawa. Mama amazina ya nyakuri. Ndirama Mpalehonia. Ni mama umengo ushaka telefone? Sa reka ndawe telefone. Mama amazina yanyu ni Veronique. Ndirama Mpalehonia. Leonia. Niyo mama Leonia. Nirabampa Leonia. Okay ni sawa. Musaza ubuzima bwa misi yose ushanze ukora iki? Nta kintu nkora atari hajya mwibarabara. Urabona ko ataco wansanganye. Nicaye uko nyene. Nta tuntu nicarisha impande ya Maria yicaye uko nyene. Ndonka utuntu dukeyi kazasubisiriza ababana 9. Narabikubwiye ko mfise abana 9. Abana 9. 9. No bana bose babayeho gutema. Babayeho uko nyene utwo ndonse nitwo nzana tukasabika. Marie n'umwana wa kane. Uyu agira 3. Hari mbega abo bana bawe bose abana bawe bose kuba uyu ari we yabavuyemo uniwe bavuyemo yabaye kino yavutse kunyene byavuye kuki nabaganga ntibakubwiye n'impamvu sinzi kandi ntabwo nari bwaza kwiteza za nsinge biyugaza nta nivyo narinzi umuvaruguru mu mugamba narinzi iki mbe uvaruguru amaje komini Mutamba. Mama jisha kumenya ariko akurikirana Bujahit TV kuri no mwanya barifuza kugufa kuri turabona n'inzu bayemo twayibonye wewe kuri wewe uvuze ko bagufasha je norondera umuntu yonyubakira ahantu akanyubakira ne person gwa ni gwanze akampa nagatahe ngiruka mwibarabara nta kindi no gusaba jewe je mu mwana namarazi gukoresha telefone mari na telefone natacurazi kuyikoreye wow okay ni byiza sha ego hama turaza kubigaruka ko gato ubuzima bwiwe ingene ariko ingene abayeho nukubera yuko twirirwa turagenda mwibarabara Jesse ndakubesa uhoro mugendana ukamukoresha mu byo gusegereza ugena mu mugongo bari kumukoresha mu byo gusegereza none nkora iki mfe ngwe mu bana ikimfasa n'icyaha hari umuntu afasa nta numwe umucamake rero uvuga ati abo gufasha umutahe none nza kwiba noza mwibarabara gusega banjumite nzoza mwibarabara nsege uzombona azomfasa kugira ruje uve mwibarabara bogu umutahe wo kudandaza umutavuze umutahe ushaka kuvuga umutahe ungana gute oya umutahe uwo mpa n'ibihumbi 300 nkaca mpereza izanuyo akicaraho nanze nkagenda iyo none ibyo 300 byo kubagira iyo nzu ushaka kuba oya iyo nzu muzoyubaka ukwayo bande mwebwe mugombye kumfasa mwebwe nimwe muzoyubaka
amena urumva yuko reka tujye mu byambure tujye mu mugambi tumubakire marinzu birashoboka kubera iki bidashoboka mureka hariya murabe ukuntu hatuse hazo yicaruku umwe yamfasize hariya namwe nimugerageze murabe ukuntu mungirira neza ngaha muri iki kibambatsi ngaha nta kidashoboka mama Marie arasenga cyane eka rero bakurikirana Bujahit TV ndo bafise umutima y'impuwe bashoboye no gufasha kubaka inzu n'ibintu bisanzwe cyane abantu birirwa bubaka ama etage ibindi abandi bagaba bafise n'amarara yo guta ariko ndibaza iza ufashije uno mwana uno mwigeme akaryama neza agafungura neza akabaho neza n'ikintu citega cyane mama we akava mu stress uguma ayererana umwana amusegereza mama Marie yaragize amahirwe yo kwiga ukwiga nta ntiyigeze yiga mbega wo kwiga utagira amaboko n'amaguru wo kwandika isiki ntibisoboka uramaze kumutwara ku mashure y'abafise ubumuga nta suri nimwe ndamutwarako naherutse ndamutwara kuri tuve ico Marie yavuze waruvuze babasavye umukozi uburyo babasavye umukozi amukurikirana ariko umukozi arabura nje ndamuhembeke ntaco no muhemba nta na kimwe nagize naciye ncamwo mvuga ati gumaha nzokwirerera ari byo boba bamfasije nibamfasirize ngaha batamfasize naho nzoza mwibarabara hajya nubu ndiyo nzindu navuze ati nariko ndidoga mvuga ati murabona ikintu yankoreye kuba twacerewe mutubarire ico kirashika nkuma telefona murabona ikintu bankoreye ngubu sinabura umunyu w'abana ariko urabona ko banose biruta umunyu w'abana ciye ndonka umunyu uruta wa wundi nahora ndonka hajya hakurya siko Imana hezagira amen ni byiza cyane reka tushimire cyane mutama ngaha twibutse agira ko atanze gatonya kugira babayeho n'imisi ibiri mama je shaka kumenya Marie mbega wowe ushoboye nk'ubushaka kujya kuyurunguruza nk'uje mu nzu tuguha kanya uje mu nzu ugenda mu nzu ukoresheje nivyo nta maguru ariko urabyishoboye cyangwa mpaka baguterura oya tembaga birashoboka yuko ugenda ariko amureke muri kwanza ndabona ari muri telefone yaryohewe Marie none wo guha ariko aramfotora ariko aramfotora ariko aramfotora ni byiza cyane rero ko telefone biri mu bintu bituma aryoherwa bimusamaza biri mu bintu bituma anezerwa mafyondagura bakaganira kumva aranezerewe cyane yarasika imbere yiwe akicara akaguruduta akamugaburira akavaho uruko biheze byose niyo mama kwanza ashaka afungura agombye gufungura ndamutamika ntamutamice kajya kaguru ajya ndakwa turabifoto aje kumfotora reka turabifoto aje kumfotora rega arabizi ego kweri yamfoto idufoto nawe adufotoye nabi navuga gusa ntacyo ni byiza cyane ariko turi kumwe na Marie ariko araryoherwa Marie rero ko telefone kiri mu bintu bituma uryoherwa cyane ego rero n'umuntu yo guha agatelefone ni sawa ni sawa sha ingorane je nuko mfisa ko nyene oya kugabi ozoronka yindi ndagabiri iyo nzoro ngiyi abakwigira Bujahit n'abatunzi ndabizi agatelefone niko bananira nawe ntum mama je ndavumega ndafise byinshi nshaka kukubwira nk'akajambo kanyuma ubwira abadukurikiranye kuva mu ntangusha mu nyuza naya mu gisagara niyo muba oya mwogenda hakirikona Marie nashaka duta urashaka guduta aya urasaba tujyana mugumaha urasaba tujyamika ego urasaba tujyamika ego ni byiza mbe mama mu ndoto zawe uhora wimvira ko Marie bizoshikara nk'umugabo arongo da mugabo azopfa aronse uyu kizoba ikikirembo ndakwanda byumve kwa Marie mama jewe ari sezera Imana umugabo mu boss vraiment ko yeno murongo ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana gatanga inkwara kwa mere apana umukene umuboss
wewe urumva Marie Shakira umuboss umugabo umuboss kana azomuronka kubera iki bidashoboka igazo muronka mama umugabo ugomba umugabo wowe uzobiga ikingi kiremba Lindira kwanza Marie nishakira umugabo amushakashaka reka na mere rekana na mere ni byiza cyane arishakira umugabo Marie kandi Imana izomufasha zomuronka why not azomuronka so jerekana gushimira cyane mama jewe Marie igira kwanza ngaho erekana n'ibyo by'amatelefone wewe telefone uguma umfotora ni byiza Marie igira kwanza ngaho tuvugane ngaho nagufite neza wabishoboye ni byiza cyane wakishyiraho telefone y'ipembere rero tuyagata Marie gishaka kumenya wewe rero kubashaka kugufasha vuze ko boguha umutahe nkwa amafaranga ngana gute mama tugiye ati ngo amajana 3 kuri ubona amajana 3 kwi okay sawa umuntu agufiye ati akujana ku ishuri okwiga usura oja kwiga eko kabisa ko kwiga ushobora byiza urakeneye umukozi agukurikirana ngo nivyo biri mu bintu babasabye ku ishuri babasabye gushira babasabye amafaranga ngana Aje umukozi na mahera badusabye gusa umukozi babasabye amafaranga ngana gute okay ntacyo nawe menga nta nivyazi neza Marie ariko ntacyo tuzobitoza kugira tubimenye nukuri uyu Marie arakeneye gufasha cyane kuko murabona ingene abayeho kandi bizokunda Marie uzoronka umugabo uzokubakirwa inzu nziza kandi neza cyane vuga amen neza cyane ubona rero Marie turirimbire gato nufise ko mama yanyibiye akabanga uko ufise impano no kuririmba turirimbire gato ni wewe wakuautiwa ni wewe ni wewe wakuautiwa ni wewe wakupewa sifa tangufu na heshima ni wewe ezi yote na uweza ni wewe wakupewa sifa tangufu na heshima ni wewe ezi yote na uweza ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakupewa sifa tangufu na heshima ni wewe ezi yote na uweza ni wewe wakupewa sifa tangufu na heshima ni wewe ezi yote na uweza ni wewe ni byiza cyane ni wewe wakwabudiwa birashika nyine ukaririmba mba kukarira yo ararize nukuri kubera biboneka yuko indirimbo ariko aririmba ifise icimwibutse Marie indirimbo yakwibukije kandi bishitse byinshi gira kanuka wibutse uri kuririmba izo ndirimbo no kuri Imana yankoreye hari akantu ko yatangaza Imana imaze gukorera ego katubwira hari umunsi higeze kuba iki kuri Imana yarabinkoreye kana je Imana yankoreye yarampaye agakiza frema Imana satani yamboshe ariko Imana yarabikoze ariko n'ubuntu bw'Imana birarengeye ukuntu wabivuga birarengeye ukuntu yobivuga ati Imana imaze kumukorera byinshi abantu no musi yabikoze no musi Imana yabikoze twakugendeye twakuzaniye twofungura imisi 2 amasabuni n'ibindi Imana yabikoze yego
neza cyane umuntu agutwaye muri studio riri ego naga clip ukubi sasa kabasani nakabasani udicisha turimbira karimba kamwe kabasani uzi tumba akarimbo kamwe kumusana umwe akaririmbo kamwe kumusana umwe uzi kandi wemera uturirimbire gato urukura karondera urukura kimvi uturimbo twibana turi hafi ariko uturimbo tw'abasani turi kure cyane biranse ntacyo reka umunsi uzokwibuka tuzobikora tuzobivuge tuzoza kandi uturirimbire neza sivyo satura amabafe n'amabuye satura amabafe amabafe la 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 aye satura amabafe n'amabuye satura amabafe amabuye neza cyane tuko turaryoherwa na Marie kugira tugume tumuryohera aryoherwe urabona nico tujejwe kandi urako bimuryoheye cyane yakishije telefone yaturirimbiye yadusenge byose arabikora mama birashuka gira ubunebwe uri kumwe na mama oya yemwe arankura irungu arakumara irungu kwera bikaryoha naho no basonze sinumva n'ikintu na kimwe ngaka mama ati n'abashonje aca yibuka uca wumva menga ndahatse naho ubushonje komera Marie akajambo ka uriko wiyumvira iki kuri no mwana mbwira akantu uri kurimba anakini kirahari na urafisa amafye mama we asho umuhungu adafise inoti wewe ntazokwegera kwe nayibona neza cyane birashoboka turacagerageza kurondera wa muntu yagira ico gufashije kugira umusengera kuko je nico shaka urabona ko no kumuronka kuri telefone biragoye ari mu kanama tuguma tumugora ariko nta kundi yihangane murunkire audio okay sawa basi murunkire audio yitwa izina ryo riragoye rero kugira ngo rifate mu mutwe byaramfashe n'umwanya bizomfata n'umwanya kwe kuko yitwa Masemo Shangala urungire audio basi kuko ndabona ivyo mapere byanze bite Masemo wakomeye shawanjoye shabwe ko zo kumubandanya wala ndabona sha telefona reka tumwakire Masemo ndabaramukije mutabo komera asha mutwihanganire twaguma tubagora mwari mu kanama ngani atari ariko twavuze ati reka tugume tukuwega ikiganiro mpaka tukuronke kuko ni atari umwanya wanyu urabagora hiyo ni atari Masemo Marie rero ashaka kubaramutsa Masemo okay sawa yego uraho turashima ndakubona cha utondongike simu wangu nta kibazo tuzobama hafi tuzakora ibyo bishoboka byose byatubafasha narishaka kukubarira ndagusengere ahantu uri imari zo kumikuzima ikuja imbere okay murakoze uri wewe Bwana tunakuabudu wasahili ni wewe Bwana wasahili ni wewe Bwana
oh nupokea utukufu. Wakumvise? Haleluya. murakoze. Haleluya, dusenga. Turagushima mwami kuri Imana igira neza mwana, nta yindi mpamvu usa nawe data. Twakwese Masemo mwami, umugiye neza ahantu hose ari mwami. Mwami muri Amerika mwami, abona ikiganza cy'Imana mwamana, umurindi ingwara zose mwami. Ondojezi data, mu izina rya Yesu Kristo mwamana, tubasambuje umwembe umwama w'abateye umwama wa Satani mwami. Mu izina rya Yesu Kristo mwami, reka mwamana umugiye neza kwa data, ubarinde n'umuryango wabo mwami. Ndakwese mwamana, abona ikiganza cy'Imana kiboneke ko yumve mwamana nkemuyera amukore ko data. Mu izina rya Yesu mwami, bivuye ku kwizera kwa data, nta yindi mpamvu nawe mwami, nta yindi mpamvu nawe papa, nta yindi buntu bwawe data mwaba tugiriye. Mu izina rya Yesu Kristo mwamana, uzokoze ikirengeza mwamana, ondojezi mwami, urakoze ikirengeza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ego Masemo, urashobora kugira akaja mubwiye nk'iminota mikiya, kuko ndabona namwe twabakuye mu kanama nawe aracifuza kubumva kajwi akaja mu kanyuma mu mubwira Masemo. Akajambo kwa tubabwira nuko tubasaba kubandanya mwihangana, hanyuma tuzoba hafi yanyu mu byo dushoboye, tuzogerageza kubafasha. Hama nkashimira na Bujahit TV yashoboye no kubashika kugira ngo ibone uko mumerewe, itera kamo abantu bari hanze mbese n'abari mu rugo hagati bafite umutima wo gufasha kugira ngo bagire icyo bafashije. Ego murakoze cyane, jereka ndabashimire cyane n'ukuri, umutima wari wankamye, amate yakamye mu kanwa, ati je ntago ronse telefone yawe no babara cyane, ariko Imana yabikoze. Murakoze cyane. Murakoze. Na Marie yashimye cyane. Marie, akajambo ko gushima kanyu? Imana iguhezagira ukongere umugisha, uzonge byinshi ahantu wobishira uhezagirwe. Imana izobarinde ahantu muri n'umuryango wanyu, muzoguma mubandanya munyibuka kweri, muzokwamuko. Imana ibahezagira ukongere umugisha, amen. 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 Ego Masemo, hama kandi kantu twari turavugana ngaha muri interview yatubwiye ngo ashaka umugabo w'umubosi. Ego ngo bibe mu bintu bizotuma arema cyane, amererwa neza. Umugabo w'umubosi nyine afise amahera yemeza nyine abamugaya n'abamusuzugura. Nta kinanira Imana, byose uhoraho nizobikora. Amen. Wavyumvise? Ego murakoze cyane Masemo. Muragize neza. Uyo rero niwe yarungitse zino fashanyo wabonye kwa Marie, yabikoze cyane, yabikoze neza cyane. Reka tubashimire namwe, reka nsozere ikiganiro cyacu mu kubashimira Marie. Bonne nuit. Ati bonne nuit enaga Faransa karadu. Bonne nuit. Ni byiza cyane, twagiye cyane mama. Egiri no kwanza usezera abari kwakurana Bujahit, nawe tubashimire cyane mama. Yego murakoze cyane kubona mbona yuko musice ngaha. Je nari nzi yuko ari abantu bari bamaze iminsi bankina ngo baraza, ariko wewe sinzi ngena nakwitavya kama, nari nabaye mugararetse ukuntu abantu bari banciye ko ni bensi badasika. Ati jewe reka mbitisemo ndabe uyu muntu kwaza. Nja ndahitisa murabona ko nagumye telefone ati ndaze ntaragera. Twebwe nitubesha mama, tuvuze ati turaza mubise ngari kwaragera. Urukura mu Scott mwerekane yarushesha, ndabona n'udukoko two turamujya bwije. Genda rero injire base mu nzu, nibigire mu nzu, sivyo? Nibigire mu nzu. Mubise. Oh my god, ukuntu atembera mu kwinjira mu nzu. Oh my god, Scott urabona ubwo buzima Scott. Oh my god, uri kuri Bujahit TV. Injira rero, injira mu nzu. Ariko injira mu nzu. Oh my god, mon Dieu.
niko yinjira mu nzu. My godness, my god, my god, my godness, my god. Hajya aragiye kuruhuka, hajya aragiye kuruhuka, yarushe, twamuvugishije cyane, yaririmbye. Murakoze cyane mwese muraba kino kiganiro, mwabyifashe neza cyane. Scott wakoze cyane, gusa je menga ndababaye ukuntu kandi kino kiganiro cyankoze ko cyane, ariko tubwira n'abari kubakurikirana Bujahit TV. Mari hari ibintu bitatu tugiye bikomeye cyane muri we byo tuma anaryoherwa muri we. Urumva hari indana cyaririmba, kimwe mu bintu bituma agira morale muri we ni kuririmba, ariko kandi kugira ibintu bimuremesha. Ariko kimwe kandi yavuze ati arifuza aho baba neza, kuko baba ahantu habi, ahantu baba si heza n'ukuri ntihashimishije. Ati barifuze kububakirwa inzu nziza. Eske Bujahit TV nitwo bikora? Nubwo kugira Bujahit TV ntimwo bikora, nitwofata natwe amaboko twubakira umwana inzu, birakunda. Why not? Birakunda kuko barafise na parcelle yabo ngaha nziza, turashobora kubakira kandi bigakunda. Ewe rero uko kugira Bujahit TV kuno mwanya murahawe kaze kugira tubikore twese, dufasane ukuboko hama tugije dushikirije. Ariko kandi yatubwiye yuko akeneye agatahe bakorewe na nyina wiwe kugira bave mu barabara byo gusegereza. Aho rajya gusegereza cyane muri ville, bagirirwa kuzuba. Je namusanze muri ville n'ukuri ibintu bibaje cyane. Reka tubashimire cyane mwese makuru kugira Bujahit TV. Scott wakoze cyane. Wakoze cyane, wabikoze neza cyane. Aiza Classic na kuri MIC, mama nawe wakoze cyane. Undi munsi uzo twakire Imana bahezagira. Amena sana. Umwana yaturirimbiye, yadusengeye, eka n'ibindi bitandukanye. Masemo wakoze cyane, mutama wacu wabyifashe neza cyane. Intererano waterereye twayishikanye ngiye ngaha, nyina we waraza kwitora. Hama merci beaucoup. Bujahit TV mugire subscribe, like na share, stories zose zibana zibashikira nkuko bisanzwe. Hama undi munsi nkuyu canke indi misi bana muronka stories zitangaje, zibabaje, zitwengeje, byose bisanga kuri Bujahit TV. Aiza Classic kuri MIC, nitwo nyene kuri Facebook, nitwo Aiza Classic ni azibiri hama Classic ingo kuri Facebook, tuvugane ntacu. Canke sanga muri Instagram ni Isaac Bujahit TV, Isaac Bujahit TV. Nagahwane zosubira undi munsi lokinene.